rero aha hejuru nahashize urutonde rw'ibyo tugomba kwiga muri kino cigwa. 1. Inzoka. 2. Umugore. 3. Urubyaro rw'inzoka. 4. Urubyaro rw'umugore. 5. Irangi canke ishusho y'inzoka n'urubyaro rwayo. 6. Urwanko, kuko nabwo nyene twagumvise ngaha mw'itanguriro ibyo duhejeye gusoma ko hategerezwa kubaho urwanko hagati y'umugore hamwe n'inzoka, kandi ashireho inyankane. Uhoraho yakoresheje ijambo inyankane, azoshira inyankane hagati y'umugore n'inzoka, kandi asizeho inyankane hagati y'urubyaro rw'inzoka hamwe n'urubyaro rw'umugore. Aya n'amajambo avuye mu kanwa k'Uhoraho. Aya majambo ntiyasubiwemo, na twebwe ntitushobora kuyasubiramwo ngo tuyasigure kundi. N'urwanko hagati y'aba bantu babiri. Tugomba dusomere hamwe iki gitabo c'Itanguriro, igice cyaho ni 3, duhera ku murongo wa 14 dushitse ku murongo wa 15. Ni mirongo 2 yonyene. Iyo mirongo 2 ikaba ariyo iza kuduha iki cigwa kijanye n'akagingo ka Esawu, akagingo kitwa bukuru. Kubw'ivyo reka tuhasome twumve ingene havuga. Ahaya avuga uruvyaro ruzobaho, avuga imvyaro zibiri zizobaho. Rero tuca tuza kuraba dukoresheje Bibiliya ni uruhe ruvyaro rungana n'izi mvyaro Ahaya yavugiye muri Edeni, dukoresheje igitabo c'isezerano rya kera ndetse n'igitabo c'isezerano rishasha. Rero aha mw'Itanguriro 3:14 havuga ngo, ndiho musumba vyose abarira inzoka, iyo nzoka ati, kukoze ivyo ubaye ikivume mu bitungano vyose no mu bikoko vyose vyo mw'ishamba. Uzohora ukwega inda hasi, uzorya umukungugu imisi yose y'ukubaho kwawe. Tugomba gusoma kuri 15 niho amajambo ahagaze. Nzoshira inyankane hagati yawe n'umugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Haleluya. Gasubiramo ku murongo wa 15. Nzoshira inyankane hagati yawe nzoshira inyankane hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'uruvyaro rwawe n'ugwiwe. Ruzogukomeretsa umutwe, nawe uzorukomeretsa igitsintsiri. Haleluya. Aha niho tugomba dutangurire iki cigwa cacu ca Esawu ariwe ubukuru. Turabe uko Uhoraho yabivuze. Ubu ni Uhoraho yari kabivuga, avuga yuko hategerezwa kubaho uruvyaro rw'umugore, kandi ko hategerezwa kubaho uruvyaro
kw'inzoka. Rero nk'uko twavyanditse yuko tugomba kwiga ibi bintu bishika bitandatu duhereye ku nzoka, ko twumvise yuko hariyo inyankane hagati y'inzoka n'umugore. Rero tugomba kubanza kumenya iyi nzoka ni inzoka bwoko ki. Aho nanditse ibyahishuriwe Yohana igice ca 12:3. Ibyahishuriwe Yohana 12:3 havuga ngo mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero, kuvuga inzoka y'amahero isa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi, amahembe 10, no mu mitwe yaco cyambaye imigara indwi. Twavuze yuko tuza kwiga n'ishusho y'igisato y'iyo nzoka. Rero ngaha hatweretse yuko hariho igisato gifise imitwe ndwi, amahembe 10, no mu mitwe yaco cyambaye imigara indwi. Ico gisato ni kinde. Ico gisato ni kinde kibonetse mwijuru. Twarize ijuru iryari ryo ntitubigarukako, mugabo hakibonetse mwijuru. Hariya twabonye yuko kiri muri Edeni. Tugomba turabire irya nzoka, iyi nzoka ivuzwe ngaha, iki gisato c'imitwe ndwi, amahembe 10, imigara ndwi. Turabe ni gisato icyahe kandi kiboneka hehe. Byahishuriwe Yohana 12:7-9. Mwijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya cya gisato. Igisato kigwanana n'abamarayika bacu. Tuzokwiga ibi by'aba bamarayika kuri ingingo ya bukuru, ku kagingo kavuga ngo tuzokwiga iby'isi ya kera iya Adamu itarabaho. Tubasobanurire aba bamarayika ni bande, na Satani tubasobanurire yitwa nde atari yitwa Satani, kuko hariho izina yarafise muzoritangara iryo zina muryumvise, kandi riraha nyene muri Bibiliya ntiriri kure. Kuri 8 haravuga ngo ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. Aba bantu aho mwijuru ahabo hataba hakiboneka, nabyo nyene tuzovyiga. Kubera iki ijuru ryabo litasubiye kuboneka, kubera batazosubira kwigera baduga mwijuru ubugira. kandi kuri 9 niho hagomba kuduha rero ya nzoka dusomye hejuru kuri 3. Byahishuriwe Yohana 12:3. ni inzoka ki kandi iri hehe? Byahishuriwe Yohana 12:9. Cya gisato c'amahero kirakorogwa, nico ya nzoka ya mbere. Iri jambo inzoka ya mbere, nta yindi nzoka tuzi ya mbere kiretse inzoka ya hehe? Yo muri Edeni. No kuvuga ngaha rero itubwiye yuko ari inzoka, kandi ikitubwira n'akarere ya mbere. Iyo ya mbere nta handi atari hehe? Atari muri Edeni. Akarere Edeni hehe? Aha bariko batwibutsa Itanguriro 3:14 gushika 15. Nta bindi baba bariko batwibutsa ngo, kandi iyo nzoka izina ryayo ni yitwa mugwanizi, irindi ni
Satani ngo nico kizimiza abari kwisi bose, hama gikororerwa kwisi, abamarayika baco bakororanwa naco. Haleluya. Nkuko nabivuze, tuzokwiga abo bamarayika kwaka kagingo nyene ni bande. Ubw'ibyo aha tuhabonye ijya nzoka yavuzwe muri Edeni. Ni inzoka bwoko ki? Inzoka bwoko ki? Kandi isa irangi isa gute? Rero iyo wiga Bibiliya, ibintu by'amarangi navyo no kuvyiga. Irangi ritukura niki? Irangi ryirabura niki? Irangi ryera niki? Irisa n'akatsi kabisi niki? Izambarau niki? Ukiga amarangi ni ikintu cyankenerwa cyane mu buzima bwo kwiga no kwigisha no kuvuga ubutumwa mu bintu bijyanye na Bibiliya. Rero iri nkuko mwumvise hatubwiye inzoka, hatubwira iyo nzoka irihe, niyahe, no kuvuga niyo muri Edeni, kandi hitubwira yuko iyo nzoka ko ari Satani. Bitaye ko kandi ntibigeze bibagira ijambo ry'urufunguruzo, ntibigeze bibagira ni irangi, ikimenyetso. Irangi ni iryahe? Twabyumvise ukuntu irangi ryacu risa. Ryashuriwe Yohana 12:3. Mwijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato c'amahero gisa ni kibengebenge. Hari abantu twama duharira dushitse nko ku nzobe y'umuyugubwe ngo n'amajambo bongeyeko. Muganga urumva ukuntu iri rangi ry'ikibengebenge, sinzi mu Kirundi ngo umuntu yogyita gute, irangi ry'ikibengebenge. Muga kugira ngo ushobore kumenya iri rangi ry'ikibengebenge, nuko utegerezwa kwinjira mu mabibiliya atandukanye. Aya mabibiliya atandukanye niyo aza kukumenyesha iryo rangi neza ni rangi bwoko ki? Irangi ry'ikibengebenge. Bibiliya y'Ikirundi kwaya marangi usanga ivuga mu buryo bwinshi. Hari igihe ivuga akagajo, igitare, ukibaza ati ico Kirundi ni Kirundi cyahe, n'amajambo bongeyemwo, n'amajambo byagenze gute? Ariko ibyo Birundi bihari kandi atari amajambo bigeze bongeramwo, kuko Ikirundi cya Bibiliya usanga ari Kirundi gikomeye. Kubw'ibyo ngaha turonse ico gisato ko gisa ni ijambo ikibengebenge. Genda mu zindi Bibiliya, cyaba n'ikinyarwanda bakubwira ko ari rangi ritukura. Cyaba icyongereza ni rangi ritukura, n'izindi Bibiliya bakubwira irangi ritukura. Kubw'ibyo iki gisato irangi ryaco ni ugutukura, kiratukura. Iki rero kino gisato gisanzwe rero gifise n'abamarayika baco. Tugomba rero kwiga abamarayika baco nabo nabahe. Ndabica ku masonga abamarayika baco, tuzobiga neza ubukwirikira. Mugabo ngomba turaberera abamarayika baco bakororanwa naco, ukuntu
Ahaya yakivuze, kuko Ahaya yaravuze ngo uri n'urubyaro rwawe, uri n'urubyaro, urubyaro rwawe nsizeho urwanko rw'inyankane hagati yago hamwe n'ugumugore. Rero aba bamarayika biki gisato gikorogwa gisa n'ikibengebenge, fata ahara ijambo abamarayika hashire urubyaro rwa Satani, bitaye ko kandi urwo rubyaro rwa Satani se asa n'umwana, se asa niki? Asa n'umwana, umwana asa na se. Aho mba ndiko mvuga nti uko ikiyoka mw'itanguriro gisa niko n'urubyaro rwaco rusa, uko ikiyoka mu byahishuriwe Yohana gisa niko n'abamarayika baco bategerezwa gusa. Irangi ni iki? Benge. Rero imbere yo kubandanya, kugira ngo turabe urubyaro rw'inzoka, hariho amajambo nkunze kuvuga aboneka yuko atandukanye n'ivyizegwa by'abandi, ari naco gituma mvuga nti kugira utahure kino kigo banza wambura ikoti ucitegurira. Ikoti urimwo iryo uzi nyene wambaye nimba ari iryahe sindarizi, banza urikure. Mba ngomba kuvuga ku rubyaro rwitwa rw'inzoka. Iyo aba missionnaire canke abandi bavuga ubutumwa, kuko ubutumwa buhari n'ubw'ikimissionnaire bwazanywe n'abamissionnaire. Ba missionnaire nabo na mission nyene, ni mission batumwe sibindi, ni mission ni aba missionnaire nyene. Iyo baje kuvuga ubutumwa mu kwerekana urubyaro rw'inzoka, berekana umuntu uwo ari we wese acumura, yankana, besha, sambana, gira gute, yuko uwo ari urubyaro pire rw'inzoka. Ariko siko Bibiliya ibivuga. Ubwo butumwa babuvuga uko kugira ngo bazane ubutumwa bwa bose uruvange. Kubwo ubutumwa buhari n'uruvange, muga ubutumwa bwiza bwo subw'uruvange. Ubutumwa bwiza burondera abatatanye, abatakaye, abashwiragiye kubagarukana hamwe, bubaka igihugu cyabo cy'ijuru. Nibwo butumwa bwiza buba bwiza, kubera baranyikijwe, baragize gute. Rero kuko batacimenya, batacitahura, bubabera bwiza, kuko ibyo barimo, amagorwa barimo, bubaha ihumure ry'uko bagiye kubivamwo no kuba bami n'abaherezi. Ko nibwo butumwa bwiza. Rero kuba umwana wa Satani so kuvuga yuko uri umucumuzi, wacumuye, wabaye ngo bikugira umwana wa Satani. Umwana wa Satani ariho, yavutse ari uko, nta kizomuhindura, yamye ari umwana wa Satani, azorinda asaza ari uwa Satani, azorinda shika no muki
no mu muriro ari umwana wa Satani, ntibizokwigera bihinduka. Uri umwana yiswe ngo uruvyaro rw'umugore, uzoguma uri uruvyaro rw'umugore, nta munsi n'umwe uzokwigera uba uruvyaro rwa Satani. Naho wocumura, naho wokora iki, imisi yose uzoba umwana w'umugore canke umwana wa Ahaya, kuko ntibiguhindura ubwoko, ntibiguhindura identity yawe, ntibiguhindura icari cyo cyose, kiretse ko gusa imbere y'Uhoraho iyo uri umwana wa Ahaya ukifatanya n'abatari abana ba Ahaya, witwa umugarariji canke umuntu aba, sinzi Kirundi bakunze gukoresha, nyomba ariko kuvuga mu Giswahili ni kusaliti, sinzi Kirundi ndacibagiye gato kiriko kiraza. Mu yandi majambo uba uri umugarariji, kuko ugarariza ibyawe ugakwirikira iby'abandi, ariko umwanya wose ugaruka ukava mw'ivyo by'abandi uguma uri umwana wa Ahaya kujya nyene. Ariko umwana wa Satani yavutse uko nyene, wewe naho yoza kwifatanya n'urubyaro rw'umugore ntibishoboka, kuko Uhoraho yaraje gushiraho n'inyankane hagati yabo. Uhoraho yabikoze uko nyene. Aho rero niho ndakubwira nti ikoti banza ulikure gatoya, utarikuye ntibigushobokera. Ndazi ko hobaho ibihari kw'iri jambo. Rero mu kubandanya nico mu kubandanya kugira ngo twige abana uru rubyaro, wumvise urubyaro rwa Satani, urubyaro rwawe, nuko nagomba kubanza kukubwira yuko hariho urubyaro pure rwa Satani, nkuko ijambo ry'Uhoraho ryo nyene rivyivugira ngo urubyaro rwawe, kandi hakongera hakabaho n'urubyaro rw'umugore. Hejuru nanditse ivyahishuriwe Yohana 12:7 gushika kuri 9, havuga aya majambo ngo mwijuru havyuka intambara, Mikayeli n'abamarayika biwe bagwanya ca gisato, igisato kigwanana n'abamarayika baco ntibatsinda, kandi mwijuru ahabo ntihaba hakiboneka. 9 ca gisato c'amahero kirakorogwa, nico yanzoka ya mbere yitwa umugwanizi, irindi ni Satani, nico kizimiza abari kwisi bose, kikororerwa kwisi, abamarayika baco bakororanwa naco. Abamarayika baco bakororanwa na Satani ni inzoka isa niki, isa nikibenge benge, ifise irangi ritukura. Mwibuke irangi ritukura mu Kirundi ry'ikibenge benge. Mu Kirundi ryitwa ikibenge benge, mugabo mu zindi Bibiliya havuga ko iyo nzoka itukura. Mwibuke kandi ko iyi nzoka si inzoka, yari umuntu. Nivyo tuzobishikako igihe cyabyo, turiko turamwiga umuntu ninde, yitwa ngwiki imbere yuko yitwa nzoka, imbere yuko yitwa Satani. Tuzobishikako nta kibazo, mugume mwihanganye gusa.
rero abamarayika bakororanywe na Satani ariwe nzoka kugira ngo ushobore kubamenya ni bande. Abamarayika kandi ari bwo ruvyaro rwa Satani ruvugwa. Ugomba kubamenya, ubamenya gute? Ikimenyetso cyabo ni icyahe? Bitaye ko kandi ucumenya n'irangi ryabo. Rero uno munsi ushobora no kubakorako. Nibi byahishuriwe Yohana 12:3 havuga ngo mu ijuru haboneka ikindi kimenyetso, igisato cy'amahero gisa n'ikibengebenge gifise imitwe ndwi, amahembe 10, no mu mitwe yacyo cyambaye imigara 7. Ahantu no kuhitondera hatubwiye imitwe ndwi, hatubwiye amahembe 10, hatubwiye ikibengebenge, hatubwiye n'igisato. Urubyaro rw'iyo nzoka rero ruri hehe mw'ibi bintu bishika 3 4? Irangi, amahembe ndwi, imitwe ndwi, amahembe ndwi, tuvuge imitwe ndwi, amahembe 10, irangi hamwe n'imigara 7. Biboneka hehe none ivyo bintu? Ivyo bintu biboneka hehe? Ubwo butware buboneka hehe? Ubwo butware buboneka muri bande? Utibagiye irangi ni kimenyetso cy'ahantu cy'ibintu. Bakubwiye irangi umenye ko ari ikintu gikomeye cyane. Ico kintu uzosanga gisa uku, uwo muntu uzosanga asa uku, uzogura ikintu gisa uku. Iyo migara ndwi iri hehe? Ndabajije banyarubuga. Iyo mitwe 10 iri hehe? Muri Afrika? Tanga karere ni hehe iri? Ayo mahembe 10 ari hehe? Ari hehe ayo mahembe 10? Ari hehe? Tanga karere kaho ayo mahembe 10 ari. Tanga karere k'ahantu hari imitwe 7. Nimba warize ubuhanuzi, tanga karere. Ico gisato gifise imitwe 7. Ico gisato gifise imitwe 10. Ico gisato gifise imigara 7. Ico gisato kiratukura. Mbese yavutse asangwike? Irangi ryiwe bitaye ko kandi Esau yagiye hehe? Yigaruriye hehe? Mbega aho hantu yigaruriye Esau hari imitwe 10 iboneka, imitwe ndwi ibonekayo? Hari imitwe amahembe 10 abonekayo? Mbe hari imigara zimwe zitwa Zemidia, zimwe zitwa religion, amashengero y'amadini, bimwe bita ubucamanza bumwe kw'isi, bimwe bita biboneka hehe? Biboneka muri bande? Iyo mitwe 10, iyo mitwe ndwi iri kuri Satani. Satana tukura. Zefo yagiye hehe? Se wiwe yavutse asangwiki? Nyereke ako karere ni hehe? Abo bantu baba hehe?
Satani asanga iki? None abo bantu bobo basanga iki? Abo bamarayika biwe, abamarayika ibikoresho ndwi, ibikoresho 10, ibikoresho indwi, kandi n'irangi ry'ibyo bikoresho. Tange akarere. Rero ubwo nigo ruvyaro rwavuzwe muri Edeni, ko n'ijambo ry'Uhoraho rivuye mu kanwa ngo nshize hagati ugwanko. Uhoraho yakoresheje ijambo inyankane. Nsize hagati yawe n'umugore inyankane, kandi nsize hagati y'uruvyaro rw'iwawe hamwe n'uruvyaro rw'umugore inyankane. Nukuvuga bazokwama bankana imisi yose. Ni bande bankwa kurusha? Ni bande banka kurusha? Abankwa bari hehe? Abanka bari hehe? Rero nagomba ndangirize hano muri Ezekiyeli 3:5-5. Aha muri Ezekiyeli 3:5-5 hatwereka amahanga ahari abiri. Umutwe w'amajambo uvuga ngo imburi yo kuri Seyiri h'Abanyedomu. Imburi yo kuri Seyiri h'Abanyedomu. Seyiri n'Abanyedomu. Edomu ni Edomu nyene. Edomu yarigizwe n'ibice byinshi, Zibosira, henshi, kuko Edomu yari yarabyaye abana benshi. Rero ngaha ku murongo wa 5 wa Ezekiyeli 3:5 avuga ngo ko wamanye inyankane idahangura. Ko wamanye inyankane idahangura, ukagomorora inkota Abayashurani ku munsi baboneye kw'ibyago, mu gihe giherengeteza ibigabitanye byabo. Nuko rero ndahiye kubaho kwanje ni kumwamwe warahagize, ndakugeneye ibitenga by'amaraso, kandi amaraso azokurikirana. Kutansi ibitenga by'amaraso, nuko rero amaraso azogukurikirana. Naho ushobora kubandanya ugasoma. Reka nsome no kuri 10, Ezekiyeli 3:5-10. Ko wagize ngo ayo mahanga uko ari abiri, niyo bihugu uko ari bibiri bizoba ibyawe, ngo niwe ngo nimwe muzovyiganzira, nanje Uhoraho ariyo nari. Nuko rero ndahiye kubaho kwanje ni kumwamwe Uhorahagize, nzogenza nk'uko uburake bwawe buri bo nishari werekanye mu kubanka, kandi nzokwimenyekanisha muri bo igihe nzogucira kwiteka. Iki gitabo cya Ezekiyeli 3:5 ndetse na Ezekiyeli 3:6 hashobora kukwigisha aya mahanga abiri, izi mbyaro zibiri, urubyaro rw'umugore n'urubyaro rwa Satani. Seyiri, Bosira, Edomu bamanye inyankane, bamanye inyankane. Nta munsi n'umwe higeze habaho urukundo. Inyankane
Itanguriro 3:15 ngo nsize inyankane hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'inzoka. Iyo nyankane iri muri abo bantu babiri. Umwe yavutse afise irangi ritukura. Itanguriro 2:5 avuka afise irangi ritukura. Rwa rubyaro rurabonetse. Bitayeko kandi mu kuboneka nta kindi rwaciye rugenda rwubaka imitwe ndwi, rwubaka amahembe 10, rwubaka imigara 7. Bitayeko kandi ruvutse rusa rutukura, kandi n'inzoka nayo isa n'ikibengebenge. Abo bantu rero bubatse imitwe ndwi, bubatse amahembe 10, bubatse imigara 7. Abo nibo bamarayika bakororanywe na Satani. Abo nibo bavugwa mu Itanguriro 3:15. Abo nibo babwiwe yuko hategerezwa kubaho inyankane hagati y'urwo rubyaro n'urubyaro rw'umugore. Ni bande bari muri Yashuruni, mu gihugu cya Yashuruni, igihe cy'imyaka 70 Aymanuwa yaduze, baje kugwanya umugore Yashuruni, bakagwanya urubyaro rwa Yashuruni. Bari bande? Basa gute? Mbega Yashuruni uno munsi asa gute? Mbega iyo ntambara n'uno munsi yoba ikihari? Hoba hakiriho inyankane hagati y'Abaroma? Mbega Abaroma basa gute no munsi? Bari n'inzobe, n'abantu b'inzobe Abaroma no munsi. Abagiriki mbega n'abantu b'inzobe. Mbega abantu b'inzobe baranka abirabura. Abantu birabura, nta gwanko ruri hagati y'abantu b'inzobe n'abantu birabura. Imisi yose umusore w'inzobe azokunda inkumi yirabura. Imisi yose inkumi y'inzobe uzosanga yarongowe, yakunze umuhungu yirabura. Rero hagati y'abantu b'inzobe n'abirabura nta gwanko ruriyo. Mugabo hagati y'abantu batukura n'abantu birabura hari inyankane. Kandi iyo nyankane twumvise ngaho bamanye inyankane idahangura. Nuno munsi turabibona. Nuno munsi turabibona. Kubw'ibyo aha niho ngejeje. Ikigwa kiracyabandanya. Tugomba kwiga muri kahise k'indengagihe ka Esawu. Tumurabe abo bamarayika bakorotse, tubarabe ni bande. Bari bafise isi ya kera, isi ya Adamu itarabaho. Bisobanurwa isi bantu ba kera imbere yuko isi bantu ya Adamu ibaho. Tubarabe abo bantu kahise k'indengagihe. Tuzosanga araba b'imitwe 7, amahembe 10,
imigara indwi bamana inyankane kubera iki icigwa kivuga kubera iki hariho urwango hagati ya Esawu na Yakobo kubera iki ufise ikibazo ku byo mpejije kuvuga ntibivuye muri jewe bivuye muri Bibiliya ugomba gupinga kaze ugomba kugira icyo wongera ko kaze ugomba kubaza ikibazo kaze yari mwene so Isaka Bucumi Shalom.